abana bashika ku gihumbi bava ku mitumba itandukanye ya komine Rutegama intara n'Imuramvya nibo baronkejwe amakaye n'ishirahamwe Rukristo Worship Again. Abaronkejwe ayo makaye barashimira iryo shirahamwe. Nitwa Emerine nkaba niga kw'ishure ryo mu Rutegama Ecofort Rutegama, nkaba nshimiye mwebwe mwashoboye kutugendera mukatuzanira ibikoresho vy'ishure, na cane cane jewe nahora nkenye abavyeyi ntibashobora kundosa amakaye, kandi ndabashimiye kubona muturosa amakaye. Ndibaza muri uno mwaka ntibizirigwa birabagora, nkaba ndabashimiye cane murangahora muraza. Hari ico bigiye kungura kwiga rwose ibikoresho hamwe tugiye gukoresha kugira ngo sinufishe gusa ibikoresho rwose? Jewe ngiye kwihata aho vyahora biza birananira bukebuke, ubu ngiye kwihata kubera ndose ibikoresho, kugira ngo ibikoresho ndose ntibize bikubuza, kugira ngo nzemenye na jewe ko arivyo nahawe n'igihugu. Turiye neza mu gushima dukenguruka kubona muduhaye ibikoresho vy'ishuri kugira abana bacu baze bige atabwoba bafise. Tuzobarungika kw'ishure tukongera tukabakurikirana kugira bige neza. Vyahora bitugora kugura tukarondera ingene tubigura, hari n'igihe twashobora kubibura, ariko ubunye urabona muradufashije cane gose. Imana mbere nibahezagiye, nukuri barakoze cane, twakengurutse gose, nta n'ukuntu tworonka tubivuga, dufise akanyamuneza kenshi. Nandine Keza umwigeme yatowe mu bwiza n'ubukerebutsi ku kibanza cya kabiri muri iyo ntara ya Muramvya, nawe yari yifatanije n'abariko batanga ayo makaye, kandi nawe nyene akaba yanabashimiye. Hambere akaba yasavye n'abanyeshure kugira umwete. Umwe mu bigeme bashoboye guhiganirwa mu ikamba rya Miss Burundi uyu mwaka, nkaba naratowe, nkaba ndicegera cya kabiri. Nemeye kwifatikanya n'uyu mugwi wa Worship Again kubera bashimye gukorera mu ntara naserukiye muri iri higanwa rya Miss Burundi, ariyo ntara ya Muramvya. Ivyo bikorwa vyo gushigikira musanzwe muvyitaho n'umugambi mwasize imbere? Sinovuga yuko arivyo nashize imbere gose nkija muri iri higanwa rya Miss Burundi, muga numvise umenga twoja hamwe tugakorera hamwe kuko n'igikorwa ciza gose. Inyungu mubibonamwo mubona ari ibihe? Inyungu ndabibonamwo ni inyungu nini cane, kuko nimba ndi ngaha muri mpagaze ngaha nka deuxième de file niko nashoboye guca mw'ishuri. Ndabona rero inyungu nini kubona yuko nshobora gufasha abatoyi banje bakiga, nabo mu minsi iri imbere nkazoba uwundi mwigeme avuye mu ntara ya Muramvya aserukira intara. Akajambo noha aba batoyi banje, nosigira abatoyi banje ni ugukomeza biga, kuko nkuko nabivuze kare kazoza kari mw'ikayi. Nico numva kinini nobatekerera nk'impanuro, ni ukwiga bagakomeza biga kuko kazoza kacu kari mw'ikayi. Tanze nashaka gushimira bimwe bivuye ku mutima umugwi Worship Again. Ni igikorwa ciza cane kuko naho yoba ayandi mashirahamwe si bose bashobora kwiyumvira ibintu. Donc ndabakengurukiye bimwe bivuye ku mutima, uwo mutima bagize muri iyi ntara ya Muramvya baze bawugire no mu zindi ntara. Ndabakengurukiye muri ku mutima. David Ndayizeye arongoye ishirahamwe Rukristo Worship Again ati iyo umwaka w'ishuri utanguye twama dutanga amakaye mu ntumbero yo kugira ngo abana b'igihugu bagire ubumenyi bukwiye. Nkuko ari programa imwe muzo dufise buri umwaka w'ishuri rutangure, turatanga imfashanyo y'amakaye kuri bana bonikora. Mu mwaka uheze twagikoreye mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura. Rero muri uyu mwaka twumviye kurengana imbibi, kurengana aho tuba, hama twegereza intara ya iyo tuvuze Worship Again, worship mu Kirundi bisigura guhimbaza, himbaza kandi. Rero abantu benshi ntibatahura guhimbaza icyo ari cyo. Igikorwa cyose ciza kinezereza Imana kiba ari guhimbaza. Ijambo guhimbaza rivuye mu rivuga guhimbara.
ntushobora guhimbaza utahimbaye uri kurahimbaza. Igikorwa cyose rero gihimbara Imana kiba gisigura guhimbaza. Ariho twahimbagije neza cyane. Kwiyumvira gutanga amakaye ni kubera ko abana benshi bo kuva mu wa mbere gushika mu w'icenda baraheba amashuri kubera ko ibikoresho by'ishuri. Baraheba amashuri kubera ko muri bo mentalite yo kwiga baba batarakura ngo batahura akamaro k'ishuri. Iyo rero turiko turakora ibikorwa nk'ibi tuba twifuza yuko uwo murindi w'abanyeshuri baheba amashuri wogabanuka bakabandanya imbere kugira ngo bishikane imbere hazogereho niburi bagereho buri ibikoresho by'ishuri batahuye akamaro k'ishuri kamere. Atahura kuko iyo umaze gutahura akamaro k'ishuri uranigana urashiramo effort kugira ngo urabe ko wohetse. Ego iyo turiko turategura ibikorwa nk'ibi bura n'impamba zitandukanye. Icambere twebwe turabajene nkuko mutubona turacari bato, rero kwegeranya uburyo bw'amakaye abana barenga 1000 ntivyoroshe. Aro tudodora hirya no hino badutahure, rero usanga ari twebwe turiko turashaba ingufu nyinshi cyane. Rero ngiriyeho nterera n'akamo bari hirya no hino bafise uburyo. Murazi yuko hariho abana kugera muri kino gihe mu Burundi hariho abana baheba amashuri kubera babuze amakaye 5 yo gutanguza ku ishuri. Rero ndatereye akamo nafise uburyo butandukanye dushigikire abana bakiri bato bafise inyota yo kuja ku ishuri mugabo uri ibikoresho by'ishuri baracahari. Kajamba ko barose ibintu bikoresho ni mwete, bashirika umwete kandi bizera Imana mu byo bakora. Ejo canke hirya ejo naho kumbure bataronse ibikoresho byose by'ishuri bagira umwete biga, ariko kandi n'abavyeyi babo bashiremo umwete mu kongereza aho twebwe twagejeje kugira ngo mu mwaka w'ishuri uzogere neza bazozana umwimbo mwiza cyane. Ninzigamye Yves umunyamabanga ntayegayezwa shingwa bikorwa wa komine ya Rutegama nawe nyene arakenguruka iyo mfashanyo. Byatuhimbaye cyane kubona ishyirahamwe ry'urwaruka rukristo batugende bakaza gusahiriza mu kurosa ibikoresho bantaho nikora bagera ku 1000. Ibyo bikazotuma komine imisonga igabanuka, bigatuma kandi n'igitego cy'abanyeshuri bahora baheba bagabanuka bivuye gukura ku bikoresho by'ishuri. Ahandi mashyirahamwe tuhamagara nabo nyene kugira icyo aterereye mu gushikira cyane ugwaruka mu kubarosa ibikoresho by'ishuri muri kino gihe amashuri agiye gutangura. Turazi yuko uwanga gakora bagumutavu mu gihe abanyeshuri batari ku ishuri kaza k'igihugu kaba kaboneka neza. Abasaba ko nabo nyene bafatira ko akarero keza kugira ngo nabo bagire icyo basahirije mu gutera komine mu gushikira ugwaruka mu kubarosa ibikoresho by'ishuri. Komine yahora igira ikibazo kubera cyane buvanye n'abanyeshuri bo mu miryango imwe usanga bafise amikoro make, cyo bituma amashuri batayitabira kubera kubura ibikoresho by'ishuri. Tukizera neza yuko ibi bintu birenga mu Rutegama bizotuma komine ihatirira koyo iterambere naryo rikabandanya biciye rwariko rurabandanya neza.